Mu Kirundi bavuga ngo izijya guhona ziherera mu ruhongore. Aha agomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga yuko indero, inyigisho mu mashure ari wo mushinge wa vyose ku gihugu cose kigomba gutera imbere, kigomba kugira ijambo mu makungu, kigomba kwiyubahiriza. Igihugu rero kidafise abafundi, kidafise abize, kidafise abaganga, kidafise abagronome, nta n'abazana imitahe baba mu gihugu canke bava hanze ntibashobora kuzana imitahe yabo, kuko ushinze amahinguriro ninde azoyakoramwo batavyize. Inkurikizi mbi zijanye n'ubwo rwaruka n'abo bakozi, abo barimu cane cane ikabaganga, turabizi bavuga ko mu Bufaransa ubu hariyo abaganga bashika 600 b'abarundi, muri abo ica gatatu n'abahinga by'ubuvuzi, usanga ari abandi bazi kubaga imitima, bazi kubaga mu bwonko. Abahinga rero benshi dufise mu Burundi baragiye bari mu bihugu bibanyi, mu Rwanda, muri za Kenya, abandi bari za Buraya, bari muri za Amerika, n'abashije amashuri ntibatahuka. Aho rero biva kubera iki? Kifashe nabi. Murazi yuko sijeyo ndabivuze ubwa mbere, n'abandi benshi birirwa barabivuga. We none igihugu kwiyunguruza udashobora kwiyunguruza, igihugu cyamunzwe na rushwa, igihugu n'imishahara ari ndica ndikize. Ivyo nivyo bituma abene igihugu, urwaruka ryo tunga ry'igihugu batabakomoka bagenda kugerageza ahandi batena kare twariko turapfa. Igihugu kiko kiranyika, ejo caranyitse, ubu kigeze habi cane gose. Leta twaye hano kuva mu mwaka wa 2005, uko tubahanura niko batwiruka. Barazirana n'abiza amashuri, barazirana gose n'abiza amashuri, barazirana n'abafundi. Ivyari bikenewe kwa kuduza agashahara, kwa kuduza ubutunzi bw'igihugu, kugira abanyagihugu gusa, abarimu gusa, abaganga gusa, abanyagihugu bose bashobore kumererwa neza, bashobore kurika abana kw'ishuri bafunguye, bashobore kwivuza, bashobore kubaka akazu kabo aho baba, kugira ngo babeho.